Dusome imirongo iri mu vyakozwe n'intumwa. Ivyakozwe n'intumwa igice caho c'icenda. Dusome ivyakozwe n'intumwa igice c'icenda ku murongo waho wa mbere turashikana ku murongo waho w'icenda. Ivyakozwe n'intumwa ikigabane c'icenda umurongo wa mbere gushika ku w'icenda havuga ngo amajambo atanguza iki gice canke umutwe w'iki gice uvuga ngo Yesu yirereka Sawuli mu nzira iji Damasiko. Ariko Sawuli akigenda apfuhagira afitiye abigishwa b'umwami imihigo n'ubwicanyi aja ku muherezi mukuru amusaba amakete yo guha abo mu masinagogi Damasiko kugira ngo niyabona abantu bakurikira inzira ya Yesu ari abagabo canke abagore abajani Yerusalemu mu ibohero. Maze ariko aragenda agira shiki Damasiko haza umuco giturumbuka uvuye mu ijuru umukayanganira hirya nino yikubita hasi yumva ijwi rimubaza riti Sawuli Sawuli umigira iki? Aramubaza ati urinde ga mwami? Nawe ati ni jewe Yesu uriko urahiga. Ariko va hasi ushike mu gisagara uzobarirwa ivyo ukwiye gukora. Abagabo bajanye nawe bahagarara badakoma kuko bumvise ijwi atamuntu babona. Sawuli aravyuka ava hasi maze akanuye amaso ntiyagira ico abona. Bamufata ukuboko bamushikana i Damasiko amarayo iminsi 3 atabona ataco arya ataco anywa. Iri ni ijambo ryawe Mana wateguye kugira ngo twumve uno munsi muri no joro muri iri joro ryo kuguha icubahiro. Nanje ni umukozi wawe umusuku wawe ari kugira ngo ahishe icubahiro izina ryawe. Waradusezeraniye ko mwemu ari umwitsa Imana umufasha ari wadufasha gutahura amabanga yawe. Turize kuri kumwe natwe kugira ngo twigishe dutahe arico dutahanye mu izina rya Yesu. Amen. Bibiri tubwiye ngo inkuru z'umugabo yitwa Sawuli yari karaji Damasiko yarafise ishaka ryinshi ry'Imana y'Abisirayeli yaripfuza yuko abantu bose atayindi Imana bomenya ko atayindi Imana iriho yamyeho kandi yaremye vyose atari Imana ya Isirayeli. Yarafise ishaka nk'umufarisayo wo ku rwego rwo hejuru umuntu yavyigiye yuko atayindi Imana yiyerekanye ku isi atayindi Imana y'ukuri atayindi Imana yaremye ijuru n'isi atayindi iha abantu kwitirirwa izina ryabo atari Imana ya Isirayeli yabigiriye Abisirayeli. Agira ishaka ryinshi ku rugezo rwaho yumvise hari umugwi wundi wabitwa ko ari aba Kristo bavuga ko Kristo ari we Mesiya. Agira ishaka ryinshi yuko aba bana bazibiranya mugabo gushika ku rugezo rwaho aha twasomye ngo yarondeye ivyete bituma yo bafata abagabo n'abagore akabapfunga kugira ngo aronka kanya ko kubazibiranya ntibabandanye bakwiragiza ubutumwa bw'uko Yesu ari we mukiza, Yesu ari we Mana, Yesu ari we nzira n'ukuri n'ubugingo. Abikora igihe kinini abazibiranye. Ubutumwa nkeneye ko tuganira muri uno mugoroba buri kuri uyu murongo aho umurongo wa 4 n'uwa 5 uvuga ngo yikubita hasi yumva ijwi rimubaza riti Sawuli Sawuli umpigira iki? Ku murongo wa 5 aramwishura uwishuye iri jwi rya Yesu yari Sawuli aramwishura ati aramubaza mu buryo bwo kwishura iryo jwi aravuga ngo urinde ga mwami urinde ga mwami umbaza ko ndiko ndaguhiga? Nawe ati ni jewe Yesu uriko urahiga. Ndabibutse yuko Sawuli ntari mu bishe Yesu. Sawuli ntari mu bacira urubanza Yesu. Uyu Sawuli ntiyari mu bantu bafashe Yesu baramubamba ku musaraba. Ariko kandi aha Yesu yamwishurira. Yesu yaza yarapfuye, yaza yarahambwe, yaza yaravyutse mu bapfuye, yaza yaraduze mu ijuru. Ariko wumva uko namubwiye ati umpigira iki? Undondezi ukwera iki undondera? Umpigira iki? Unyankira iki? Kwera iki ugomba kunyica? Kwera iki ugomba kungirira nabi?
ariko mwibuke ko abo yabigirira abitwa ko ari abakristo. Ku mirongo yo hejuru bavuze ko yarondeye umuntu wese akurikira inzira Yesu amuzibiranye. Nashaka rero turabire ngaha aho ijambo rivuze ngo Sawuli Sawuli, iri jambo nico kimwe rivugwa kumwe igihe cyose Bibiliya yavugwa izina ry'umuntu isubiyemo kabiri, tubibona cyane mu mvugo y'Igiheburayo. Mwibuke ko isezerano rya kera ryanditswe mu Giheburayo, isezerano rishasha ryandikwa mu Kigiriki. Mu isezerano rya kera mu Giheburayo igihe cyose ijambo ryagaruka, ijambo rikavuga izina kabiri, tubibona igihe cy'abantu benshi Imana yagiye irahamagara. Mwibuke igihe Abrahamu yagira yica umuhungu wiwe amutange kwishikanwa, imfura yiwe agira yibage Isaka, irijwi ryagarutse rivuga ukunyene Abrahamu kabiri kose. Irijwi kandi riragaruka n'igihe Mose yari kararagira intama ari muri ca gisaka giko kirasha ariko kidashobora ngo gishe giherengetezwe. Irijwi ryaragarutse kandi rivuga ngo Mose, irijwi rirabandanya. Niryo jwi na Elisa yashoboye kuvuga yifashishe ibinyene igihe Eliya yaduzwa agiye mu ijuru, aho iryo jwi nawe yavuze Elisa yabwiye Eliya ahamagara mwami, ahamagara kabiri kose. Ni ijambo riguma rigaruka mu Giheburayo rigaragaza intimite iri mu bantu babiri. Ni ijambo ryama rikoreshwa mu Giheburayo kugira ngo rigaragaze urukundo rwimbitse ubwo igihe Imana yabwira Abrahamu, yaramubwiye ati Abrahamu uri umukunzi wanje, Abrahamu mukunzi wanje. Igihe hamagara Mose ishaka kumubwira ko imufitiye umuhamagaro, yamubwiye ati Mose. Ni kenshi ijambo rikoreshwa kugira ngo Imana igaragaze urukundo, ariko urukundo Imana ariko irabwira ngaha, Yesu yari karabwira Paulo biratandukanye cyane. Ni intimite yari hagati ya Mose n'Imana, hagati ya Abrahamu n'Imana. Turaza kubibona ku murongo wa 5 niwo nshaka ko message yacu tuyumva. Aramubaza uturinde ga mwami. Uyu Musawuli yarondera ubwoko bw'Imana bishe kuko yabitiranya n'abantu bagomba guhuvya Abisirayeli. Uyu Musawuli yarazi neza ko akunda Imana, yarazi neza ko azi Imana, yarazi neza ko adefanda Imana, yarazi neza ko aserukira Imana, yari izi neza yuko Abisirayeli nibo bafite Imana y'ukuri, yarazi neza yuko ari mwene Abrahamu, yarazi neza yuko ari ukurikira idini ryagiye rishingwa bifatiye ku mabwirizwa Imana yahishuriye Mose. Yarazi neza ko ku isi yose atayindi Imana ihari yahishuriye abambaye umubiri atari Imana ya Isirayeli. Yarabizi kuri we gushika ku rugezo rwaho abimenya ku mutima wuko yumva kwishaka afitiye Imana yiwe, nuko umuntu wese avuga Imana itandukanye n'Imana ya Isirayeli akwiye kwishwa. Ariko ikibabaje ngaha Yesu amubwiye ngo Sawuli, marge yuko uri kurarondera abantu n'ishaka ry'Imana, marge ko wibaza kuza Imana ntuzi, Sawuli umigiriki kubera iki Yesu ngaha agerageje kumwereka ko atamuzi. Bibiri tubwiye ngo yaramubwiye ngo urinde, bisigura ngo Sawuli nigeze amenya uwo ari we. Sawuli ufise ishaka ryanje ariko ntunzi. Sawuli ukora ibikorwa byinshi mu izina ryanje ariko ntunzi. Sawuli witwa umuntu w'Imana, uzikura umwuzukuru wa Abrahamu ariko ntunzi. Sawuli wibaza yuko ufise isezerano n'Imana ariko ntunzi. Sawuli ushitse ku rugezo rwaho wibaza ko kwica mu izina ryanje ntunzi, kuko abanzi nabo uri kurica, kandi iyo ubishe uri kurica jewe. Aba baranzi kuko aba uri kurarondera bazi neza yuko igihe Imana yahishurira Abrahamu cyari gicapo ca Yesu azoza, ni jewe uri kurahiga Yesu. Ntunzi. Niba ntunzi kubera ko niwigeze umenya igihe inzoka zakomora abantu bari mu bugaragwa, nkategeka yuko inzoka mu muringa iduzwa, uyibonye wese yakomowe akire, cyari gicapo canje. Sawuli ntunzi. Sawuli uri kuranyica, uri kuramiga kubera ko utanzi. Ufise ishaka ryinshi ry'ibikorwa ariko nta migenane yimbitse, nta intimite nanje dufitaniye. You don't know me, Saul. You are killing me because you don't know me.
uri kurica abamyitirirwa. Sawuli ntiwigeze umenya yuko abisirayeli nabatoranije ngo babikimenyamenya babe example y'ubuntu bw'Imana butora umuntu mubi nka Isirayeli, igihugu gito ku isi, gito cyane kiri mu bihugu bito, igihugu kirimo abantu bagarariza, igihugu cy'abantu batagiye banyumvira, basokuruza n'abamaze mu bugaragwa ntibigeze bashika mu gihugu cy'isezerano kubera kutumvira. Ntiwigeze umenya ko Isirayeli, I didn't choose Israel because they were better than others. Sinabatoye kuba ari beza gusuma abana. Ntunzi wikubita mu gikiriza ngo uri Isirayeli mwiza, ariko Isirayeli sinayitoranije kubera ari nziza. Isirayeli nitoranije kugira ngo nerekane yuko Imana itora itaravye ku butoni. Imana ari nyabuntu, Imana ari nyarukundo. Ndashatse kukwigisha, so you don't know me. Ntunzi kuko iyo umenya ni wondonde, ahubwo worondeye ko tugirana imigendanire nawe. Wagize ishaka ku rugezo rw'aho wibagije ngo Isirayeli nifise amabwirizwa, nifise sanduku y'isezerano, nifise ihema ry'ibonaniro. Kubw'ivyo bindi bihugu byose, ayandi mahanga yose, abandi bavuga iyindi mana baratanduka. Ariko ni wamenye yuko ijya sanduku cyari kimenyetso cya jewe Emmanuel mu bantu bayo. Imana kumwe nabo, mwana zovuka zo kwitwa Emmanuel, Imana mu bantu bayo. Nuzi Sauli, that's why you are killing me. Nuzi Sauli, ntuzi uboshwe n'idini ku rugezo rwaho wibaza ko jewe Mana, jewe Kristo icyo dupfana n'ivyo unkorera. Ntuzi iki nico kibazo dufise ngaha, aho tubaza mu Burundi ngo dufise ibice bingahe by'abakristo. Bamwe bavuga ngo 90%, abandi 80%, abandi 60 na bingahe kwijana. Uvyo mwovuga vyose, ariko abarundi bakeneye kumenya Kristo ukuri. Harundi nibazi Kristo. Iyo tumenya Kristo nta macakubiri yoba mu Burundi. Tumenye Kristo nitwo kwicana. Tumenye Kristo sino kwinjira ngo urabe izuru ryanje, urabe statiri yanje, urabe amano yanje, urabe ukonsa. Nuzi, then you are saying that you are a Christian. Numuzi Yesu. Abantu baruzuye mu mashengero ariko they don't know Christ. Igicapo cha Sauli kiruzuye mu ishengero. Dufise abantu bavuga ngo narabatijwe mu mazi menshi, navukiye mu idini, navukiye mu bakizwa, jewe papa nakuze ari umupastor, jewe nakuze ibintu vy'Imana ndabanura muri Sunday school, nakuze jewe nasengera muri kuwa Mungu nja. Do you know Christ for really? Uramuzi Yesu? Urasi Yesu? Na Sauli yarazi ko Imana y'Abisirayeli yo Mana. Na Sauli yarazi neza yuko ni idini rihari ryemegwa n'Imana, ni idini y'abajuifu. Yarabizi kandi yari yaravyize. Baravuga ko abasesanguzi babiravuga ngo yarafise doctora mu vyizegwa vya Kisirayeli vy'abayuda. Wewe hari n'ivyo utaze ni 10 nurayifata mu mutwe. Ndakijijwe, sinywa inzoga, sisambana, ndakijijwe. Kandi kwa Mungu sengera muri New Beginnings Life Center, sengera he. Do you know Christ? Sauli navyuzi. Nuzi yuko uyu Yesu uri kurarondera abamwizera niwe nzira yonyene. Niwe bugingo bwonyene atawushobora gukizwa adaciye muri Kristo wenyene. Ivyanditswe vyera bishingira inaye ko kuva mu itanguriro gushika mu vyahishuwe atawunda avugwa, atayindi temi hari atari Kristo wenyene. Kristo mu itanguriro niwe wa wundi azomena umutwe uruvyaro, niwe azomena umutwe inzoka uruvyaro rw'umugore, ariwe Kristo azovuka vyawe n'umugore. Niwe azomena umutwe inzoka, ariwe Satani. Niwe azomara amazubasha bw'ica, niwe azonesha Satani n'ica. Ni Kristo avuga mu itanguriro, ni Kristo gishusho nziza ya Abrahamu. Abrahamu ni ishusho ya Kristo, Mose ni ishusho ya Kristo. Itanguriro yerekana Yosefu umwizigirwa, umuntu yashoboye kwerekana ubwenge bw'ubumana. Kristo niwe bwenge bw'Imana mu itanguriro. Kristo niwe avuga kuvayo, niwe akura abantu b'Imana mu maboko ya Satani akabaha ubugingo budahera abababariye. Kristo niwe bugingo, Kristo niwe atubohora. Mbega uramuzi? Do you know Christ? Uyu Kristo mumenya
biravuga ngo abamwakiriye bose abamwizeye kandi bakihana. Igituma bakwiye kwihana ni kubera ko icyaha cy'umusekuruza wacu muri Bibiliya yitwa Adamu cyatumye wowe na jewe isi yose tuvuka tutarakora icyaha, turabanyabyaha. Nava yuko tumenye icyaha tuvuka dufise kamere k'icyaha, ducira urubanza. Abaroma haravuga neza ngo bose baracumuye ntibashikira ubwiza bw'Imana. Bavuze bose, you are included, I'm included. Ndimwo na urimo. Bose baracumuye. Ntibacumuye kubera ko bakoze icyaha. Ntibacumuye kubera bavutse mu miryango itari y'Abayuda. Ntibacumuye kuko batigeze bakurikiza amabwirizwa y'Imana, ariko muri kamere bacumuye kubera ko bafite kamere k'icyaha. Bavyawe n'uwahemutse ahemukira twese ari we Adamu. Kubera iki twihana kandi dukwiye kwizera. Bene data, ndashaka gutangariza umuntu wese ari ngaha, agakiza si hereditaire. Kuba umwana w'Imana si hereditaire. Ngo nakuze mbona basenga nanje ndasenga. Agakiza si influence. Ibintu bigezweho byo gusenga, hari indirimbo nziza ziruhura, ni mu bakizwa nzoza ndirimbe hama nahe numvise amahoro, kubw'ivyo dimanche yanje izo bari mu bakizwa. Agakiza suko. Agakiza sigiye kinini umaze mu ishengero ugashikaho n'ishengero uribesha ku rugezo rwaho rikubatiza, ugashika no ku rugezo rwaho uhagarara imbere ugakora n'ibikogwa. Agakiza suko. Kuko na Saul Yesu yaramubwiye ngo ntunzi kuko ufise ishaka ryinshi ry'ibikogwa, ariko si ibikogwa bigaragaza kunzi. Kuko Yesu yaravuze neza kiri kwisi ngo hari abantu nzokuri isano niba ditwashika mu ijuru, bazokwibaza ko mfitaniye intimite nawe, bace bavuga ngo mwami nitwakoze, nitwavuze, nitwagize mu izina ryawe ibitangaza n'ibindi, ngo zoca ndabwira ngo genda sinigeze ndabamenya, nimwigeze mugira intimite nanje. Mwari bajije ko agakiza ari ibintu umuntu yinjiramwo gutyo nyene. Agakiza ni ikintu kiri special, kiri special, kubera ni ikintu catumye Imana yiyambura ubumana bwayo, akemera kambara 100% umubiri, akaba ngaha kwisi yemera gusonza nk'uko usonza ari we Kristo, yemeye guciga urubanza nabo yaremye mu ishusho yiwe ari abantu. Agakiza katumye Imana yigira umuntu ibana natwe kugira ngo aze ngaha kwisi abaho ubuzima bubabaje. Rero nimba Imana yari yambuye icubahiro ikishushanya n'umwana w'umuntu yaremye mu ishusho yayo n'intoki zayo mu ijambo ryayo, ikishushanya n'uwo muntu ikiremwa cyayo, ikaba ngaha kwisi kugira ngo iduha agakiza, hageze kukakira si ibintu byo kubeshabesha abantu ngo Imana iragukunda ngo ariko yanka icyaha cyawe. Bene data, Imana n'umucamanza adashobora gutandukanya umunyavyaha n'icyaha ciwe. Nico gituma Imana yahanye Kristo ku musaraba. Kubera ko yamuhanye ku musaraba, Yesu yari yahindutse icyaha ku bwacu, kandi biravuga ngo yikoreye ivyaha vyacu, igihano cyawe nanje yaracikoreye. Kandi Imana ivuga ngo ingero y'icyaha niki? N'urupfu. Icyaha cyacu cyatumye umwana w'Imana kubitwa. Kubw'ivyo nimba Imana yaremeye gukubita icyaha, murandanga karoro no muri eglise nagize kugatanga. Icyaha ni nk'inzoka yinyegeje muri vase. Ukunda umuryango wawe, iyo vase nayo ifise agaciro, uri umupapa mwiza, ufata inkoni ukamena vase n'inzoka vyose ukavyica. Imana yaramushishaguye ku musaraba umwana wayo kugira ngo wowe na jewe turonke ubugingo budahera. Kubw'icyaha, kubw'inzoka, Imana yemeye gushishura umwana wayo kugira ngo turonke agakiza. Muri no joro ndashaka kubwire ngo si kibazo cyo kuvuga ngo Imana iragukunda, ngo nimuze ngo juste Bibiliya avuga ngo mwihane, mwizere kugira ngo mukire. Utaramenya ko ukwiye kwihana nuzi kuri umunyavyaha, utaramenya kuri muri leta y'ivyaha biragwe kuronka agakiza. Iyi nkuru nziza y'agakiza ni imburi ku muntu wese aba yumva ubutumwa bwiza kugira ngo amenye Imana mu rukundo rwayo. Urukundo rw'Imana rutandukana Imana na justice yayo. Urukundo rw'Imana niko rugaragara muri justice y'Imana. Kuko urukundo idukunda vyatumye yemera ko umwana wayo ahanwa. Kuko urukundo idukunda niko rutuma itubwira ngo twihane dukizwe, twizere ko
niwihana ukatura imbere y'Imana ivyaha vyako Yesu ari we mukiza, ukizera ko mu nzira yo kumwizera, mu nzira yo kunywana nawe uri bucika umwana w'Imana, then uravuka ubwa kabiri. Ndashaka ndababwire bene data, twunamike imitwe yacu. Uyu ni umwanya wo kwiyumvira, mbega ni ryari kuva nciye ubwenge noba narateye intambuko yo kumenya ngo ubutumwa bwiza buvuga ngo abantu bose bavuga ko n'abanyavyaha. Ni ryari namenye ko n'umunyavyaha? Utaramenya indwara yawe biragoye kukira, kuko mu kudiagnostika indwara bategezwa kumenya ko urwaye n'amasinye yawe. Biragoye ko umukiza aguha umuti wica ubwawe utaramenya ko umukeneye nk'umukiza. Mbega warafashe iyo ngingo yo kumuha ubugingo bwawe? Warafashe ingingo yo kwihana ukavuga ati ndi umunyavyaha, sinshobora kwikiza, kuko Bibiliya yose yuzuye kwerekana ko twigoro tw'abantu tutigeze tubakiza. Israeli ubwayo vyagaragaye ko idashobora kwikiza biciye mu baherezi, biciye mu bavugishwa, ntiyigeze ironka agakiza karama gakwiye gushikaho umwana w'umuntu, umwana w'Imana yahindutse umwana w'umuntu aba kwisi, apfa ku musaraba, arazuka kugira ngo atubere inzira no kuri n'ubugingo. Ni igikorwa cy'umuntu wese ategezwa kugira atawamugiriye influence. Si gikorwa kubera umaze iminsi uri mu ishengero ry'abakizwa. Si gikorwa kubera ko wabatijwe mu mazi menshi. Umubatizo si utuma dukizwa, ariko gukizwa no kumenya eta yawe ya besoin yuko ukeneye umukiza, no kumenya eta yawe yuko upfuye udafise umukiza, nukumenya neza ko wavukanya kamere k'icaha kandi atakina kimwe ishobora kugakurako atakuri kuza kwa Yesu, ukatura ivyaha vyawe kuri Yesu, hamuka mwizera ko ari wenyene inzira no kuri n'ubugingo, ko ari wenyene atanga agakiza, ko ari wenyene atubohora ubushobozi bwose bw'icaha. Umpigira iki ga Saul? Urinde kuko ntiyaramuzi. Uno munsi tufise gukekeranya ko kumenya uno munsi ivyacu vyohera uno munsi. Hamwe ivyacu vyohera, eske turazi neza yuko dufise ubugingo budahera? Niki kitwemeza ko dufise ubugingo budahera? Twaburonse gute? Mbega twoba twishura nka Sauli, urinde ga mwami wombaza ico kibazo? Ni gute bikorwa? Hari undi umusirikare yabonye bibaye nk'ibitangaza, Paulo na Sila imzugi zugurutse n'iminyororo idohotse kubafungwa, agira ubwo bakene kwiyahura, baraza baramubuza ntiwiyahure, arabaza ngo nkora iki nkizwe mu vyakozwe n'uma, baramubwira ngo izere Yesu Kristo urakira wowe n'abawe. Uno munsi washobora kwizera Yesu, uno munsi washobora gukira, kuko nico conyene Bibiliya ivuga muri Timoteyo yuko ngo ivyo nivyo bihimbara umutima w'Imana, nuko abantu bose bokizwa bakagera mu kumenya ukuri. Uno munsi si igikorwa c'imyaka maze mu gakiza, si igikorwa c'uko ndumuvuga butumwa, si igikorwa c'uko kubera ko mvuga ubutumwa then ndakijijwe. Oya, ni igikorwa cyo kuba uri conscient yuko umunsi mwegeze kuba uri conscient, cyangwa uno munsi uri conscient yuko uri umunyavyaha, kandi atamunyavyaha numwe imbere y'Imana ashobora kwikiza, atadini rigukiza. Ni decision iri personnel nkuko Baroma bavuga. Uno munsi ni watura n'akanwa kawe nkuko yabivuze mu gusubira mu vyagezwe yuko uno munsi ndi kumwango nduguruza agakiza. Nuno munsi niwumva ndagushiza imbere ubugingo n'urupfu, niwabona ubugingo uhitemwe ubugingo, kuko ukukizwa nuno munsi yarabibananije mu vyahishuwe. Nduguruza niwanyumva ukemera kugura umutima wawe. Ivyo vyose biragaragaza ko wumvise ubutumwa bwiza. Fata ingingo ubu nyene, tegezwa gufata ingingo yo kuvuga ngo ndumunyavyaha, sinshobora kwikiza, nkeneye umukiza Kristo, kuko ari we yapfuye kubw'ivyaha vyanje. Ivyo rero turashobora kubikora n'igihe twoba tumaze imyaka 16 ingahe turi muri cya gitirigiri 90%, ariko tutazi Yesu. Kumenya Yesu no kugira imigendanire yatangujwe no kuvuka ubwa kabiri. Hama iyo migendanire gatemba, uzi neza ko Yesu niwe mukiza wanje, Yesu niwe bugingo budahera, Yesu niwe mbumba, Yesu niwe mwungere arongoye ubugingo bwanje, Yesu niwe nyene nkurikira, Yesu wenyene niyo nyota mfitiye, Yesu niwe vyo kurya ndya bimbumba ku rugendo rwanje, Yesu wenyene niwe ndongora mu nzira zo kubaha Imana, Yesu wenyene niwe azoshikana mu ijuru rya data, Yesu wenyene niwe senga, Yesu wenyene niwe mfasha, Yesu wenyene
iyo migendane yose y'ubuzima bwacu igaragarizwa n'ubuzima bwo guhinduka. Ariko avant yuko duhinduka ngo tubandanye ubuzima bwo guhinduka ku munsi ku munsi, reka twiyemeze no munsi kumwakira nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwacu. Nimburi ngaha ukaba wumva ko ukeneye kumwakira, urashaka kuduza ukuboko kwawe ukavuga uti ndamwakiriye Yesu, ndemeye ko n'umunyabyaha ntashobora kwikiza. Ukaba uri ngaha uvuga uti sindafata iyo ngingo, nisanze ndi mu by'abakizwa, nisanze niyita umukirisu, ariko sindafata iyo ngingo. Ndabasabe shengero twunamitse imitwe yacu, shengero twunamitse imitwe yacu, amasaba umuntu wese yumva ko akeneye kwakira Yesu nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwiwe, aduze ukuboko kwiwe hejuru. Ashaka kuduza ukuboko kwawe hejuru. Urakoze. Haguruka ntutinye. Biravuga ngo ntutinye kumpamiriza imbere y'abantu, kuko nanje sizotinya guhamiriza imbere ya data. Imana ihezagira abantu badugije amaboko, Imana ihezagira abantu ko arahaguruka, Imana ihezagira umuntu wese yafashe ingingo, n'ingingo iri personnel, n'ingingo dufata nitwicuze, n'ingingo iryoshe. Oraho araza biwe. Ndaguhumurize wowe afashe iyo ngingo. Bibiri ivuga ngo Yesu abwira Sawuli, umpamiriza iki, undondera iki? Aravuga ngo urinde. Aravuga ngo ndi Kristo uri kurarondera ugire nabi. Ndashaka nabwire ngo iyo umuntu yizeye Yesu umwami n'umukiza w'ubugingo bwiwe, mu nzira yo kwihana no kwizera ko Yesu ari we tanga agakiza wenyene, kwihana ivyaha vyacu tukemera ko Yesu mu buryo bwo kwizera ko ari we atanga agakiza, iyo dukoze iyo ntambuko biratubwira ngo ducike umwe na Kristo. Nico gituma igihe bahiga iri shengero ntibahiga abantu bakurikira Yesu gusa, ariko bariko barahiga Kristo, kuko Kristo ni shengero yiwe n'umwe, Kristo n'abamwizera n'umwe. Ndaguremesha, iyo wizeye Kristo uronka karanga ka Kristo, iyo wizeye Kristo uronka ubugingo bwa Kristo, iyo wizeye Kristo aguha gusa nawe, sivyo gusa acika Imana yawe. Uguhiga abahiga Kristo agoza kwijisho, niwe mugisha ufise, niwe akubumba, niwe acika umuvyeyi wawe, niwe akurongora mu nzira zo kugororoka, sivyo gusa niwe ahinduka isoko y'umugisha wawe. Uguhiga wese ikikurondera cyose kiba kirondera Kristo, kuko wahindutse umwe na Kristo kubw'inzira yo kwihana no gukizwa. Iyi ngingo ufashe ni ingingo nziza, kuko twarayifashe acika umwami wacu. Uno munsi nimba wafashe ingingo, saba abegere bashobora gusenga, nanje nsenga. Mana urakoze kubahagurutse n'abatinye guhaguruka, ariko bafise ukwiza kuri authentique mu mitima yacu. Iki gikorwa dukora mwami ni igikorwa juste cyo kubafasha kugira ngo bumve yuko mwami ubutumwa ba respondinze kuri bo, ariko naho botohaguruka turazi ku bushobozi bw'ubutumwa bwiza butwereka yuko twizeresha umutima, tukatura n'akanwa kacu, naho tutobivuga imbere y'abantu, naho tutobivuga ngo ishengero ry'ivyumve, ariko twabikubwiye wewe mu mitima yacu tuba duhindutse ivyaremwe bishasha. Ndagushima kubwa benshi batahagurutse, ariko bumvise yuko Yesu niwe nzira, Yesu niwe bugingo. Ubashoboze kugira ngo babere umwami n'umukiza, ubayobore mu nzira yo kugororoka, maze databuja wananye gushigwa hejuru muri iki gikorwa mu izina rya Yesu.